Beautiful people, reka nongenda guhikaza udahengeshanya gufenda like kuri page yacu ya Facebook na subscribe kuri YouTube. Ni animateur wanyu mu madublu aka double TOG. Bakunzi ba Sky Media Burundi, cyari gihe kinini ya cyane tutabonana, ariko sikumvozi wacu mugabo murabizi hari umuntu gihe umuntu asanga afatirwa rimwe na kabiri mugabo asanga ibintu bigenda neza. Nizere ko mumeze fresh, nongere nagarutse. Ni animateur wanyu nkuko bisanzwe, nyuma ya kamera muri kumwe na Amigo Pictures. No musingira muri ko muranabiraba, turi kumwe n'aba boss, novuga ngo n'aba boss ngira ngo ko n'abaraba n'ukuntu basharije, ukuntu bashagije nimba ari gushariza nyene. Arona ko baberewe sana. Mumbo yaje guys. Safi kabisa mzee babu. Meze neza. Yani mpore kweli ndashima. Amazina kwita gute? Mazina wanaitwa Badmon Paparazzi. Badmon Paparazzi. Kweli ki Badmon? Kweli ryo nyene nahisemwo, hari habana bakunzi muziki ndundi umvize impano yanje. Bumviriza impano yawe. Kumenga igizina rya risa nkaho umenga uri mu Paparazzi. Bayimbishije gute? Narifise impano nyinshi. Nari multi talent. Narifise impano ijya gukora ibyo by'upaparazzi, impano yo kuririmba n'izindi impano nyene nyinshi zigiye zitandukanye. Kumwe n'umusore ngaha ya Kavipi sasa. Safi. Nuko sawa? Niko sawa. Banako bagiye kureba. Ndakwegera. Umeze fresh none? Ndashima. Aha yo kwazi ku mazina bako kwita gute? Banyita Premier Boy. Premier Boy. Yeah. Premier That's Boy. My name, yeah. That's my unique name, Premier Boy. Bishatse kuvuga? Bishatse kuvuga yuko ndi umuhungu umva ndumye ku isi, ndumye kwijewe kubwanje, ndumye kuko ivyo nkora naho ndi muntu yobikora. That's why I called myself Premier Boy. Ariko guy, dushatse kuvuga nkuko uvuze Premier Boy. Ikintu maze gukorwa uvuga ati kimaje maze gukora niki atawundi muntu aragikora niki. Ndavise indirimbo yahitinze kandi indirimbo ya mbere yabaye mu ntara ya Muyinga, kandi niyo ndirimbo yakiriwe n'abantu benshi mu ntara, kandi nuko gusanga shimira abo bantu bayakiriye kuko bayifashe nk'ukumengo nikindi kintu, kandi nanje byaramimbaye. Okay, nkuko mubibona turi kumwe n'abasore babiri, novuga ngo abasore babiri batangwa hari umwe wacu dusanzwe tumenyereye nka mu Paparazzi, ariko ubona ko hari undi bari kumwe ngaha. Paparazzi, we nkawe nk'umuntu wari usanzwe umenyereye ibi bintu nyene entertainment nkawe usanzwe umenga wari usanzwe nayirimwo, duherukana ku ndirimbira aho wigeze gusohora. Mbega indirimbo yitwa gute? Ndirimbo bayitwa No Time. No Time. Kuva kuri No Time nta ndi mwandirimbo bari bwasohora. Ndirimbo twari bwasohore ince sohora niyo bitwa Turn Up, kubera bivanye na No Time byari project yanje. Gusa je ndakunda gufata abantu bafite talent nkabashira hafi yanje mu kubafasha kugira ndabe ko no bashira ku yindi ntambwe. No Time hari indirimbo mwari mugiye gukora mu nyuma yaho, tubona ka video muri ko murashwana mushamagira, sinzi ngo byari biki. Hajya bro, byo bari byatumye mutandukana cyane. Twari equipe mama, twari equipe. Je mfise umutima mwiza. Je ndashobora gufata abantu bafite talent, abana bari bawe ndakuravye nkasanga bafite talent, afata ujya n'ujya nkabashira hamwe kugira ndabe ko bavamo ikintu ciza. Ntihari equipe rero sema tu hari umuntu ushaka kumufasha, agashafa vyuri jeuri nawe urabizi. Umuntu yabonye ko yamaze gukura, amaze kuwundi muntu ashitazana ibintu by'ubugayo, harabaye mwe ibintu by'ubugayo baranya kuzanguvuza cyane ko ndakoresha umenga ntacu zimaze cyamitamo kwivamo ndanayiheba. Ajya umuntu ushoboye udashobotse wowe uhitamo, cyangwa umuntu ashobotse adashoboye. Wowe uhikorana n'uyu. Umuntu ashobotse adashoboye. Mama nohitana mu gukorana n'uwo kubera uwo wewe urumva naho no guma ndamukoresha aho gege akavamo ikintu. Okay, iki kibazo ndashaka ko uri umugenzi wawe yo kwishishura. Bro, wewe kugira muhura no Paparazzi vyagenze gute? Urumva Badmon yari umujama kuva kera cyane, kandi yarazi ko mfise impano yo kwandika indirimbo. Rero umunsi umwe narinduze akajwi gatonya, narinduze umva mvuye Bujumbura ndaduga, acarane telefona ambwiye ko nkeneye. Rero naragiye ndamusanga ajya muri ikizanye, ama tugakoma projet yose ambwira ati nuku dogo shaka dukora indirimbo kuko impano yawe niyotakara. Rero cyandayitamwo
basi sinovyanga kuko nanje umuziki ndawukunda gusa nabise basi umuntu yomfasha gusa Badmond yaciye amfasha turagenda muri studio turasohora indirimbo ya mbere yitwa Turn Up ndibaza urayizi kuko yarabaye icyamamare muri ntara ya Muyinga rero ubu ndamushimira kuko nanje ubu muziki ngiye kuwukora kuko umuziki ni ikintu nshoboye cyane hajya Paparazzi indirimbo uri kora twatsusanze kumenyera nk'umukazi kuko Paparazzi kwisanga uri kuraririmba byagenze gute eske hari ibintu bari kurabona biriko biraba muri music ubona wohindura canke kubwawe nkuko nk'ibintu ukora promoting bitameze neza ubwo ati je nshaka guhindura kawaida Mamadu muziki narawukunda rabizi ndakunda entertainment gusa ngaha mu ntara yacu ya Muyinga uravye umuziki ntawo hari kwera umuntu yari hari akarakora yari wewe nawe kuva numviye ufise migambi yo kurongora umenga usa n'wabivuyemo ariko Paparazzi oya sawa ego ndakuzi kusanzwe mu Paparazzi none ico naco avye navyo wabikuye he abakuru harageze igihe haravugwa ngaha muji gusa naciye mvuga ati urumva ko Mama Dario twari twizeye sawa none uwo muntu agira ndongore yari inde umuntu agira urongore Mamadu izo nkuru zaravuzwe kenshi sinavyitaye sahivyita none yako ibintu amigo nawe atazi amigo kenshi bari mu biro sindiga ndamubona ariko arantera ari mu biro kandi ari wo muntu nega no muntu we yari kumbere niba wabona mariage nazo mbere umupare sawa nivyo ntacarazi we byavuye bari twumvise ko wagira urongore gusa sinzi yo vyahereye gusa kubera nyene ibyo bintu byo kurongora vyaratumye uburu urabura muri industry camvuga ati reka ngende gutora umupeti wanje nako ndamuzi ameze neza kwera mu nyuma nakubwiye na nifise project gufasha abandi abakura baje kuncana oya sikora gucana nabwiye ko nafashe nifise project gufata abajya mbona bafite itara gusa taho barigeza je kwera amaze kumenya ibintu byinshi muri industry nkabafasha nkabacira handi hantu gusa abana mu bikorwa vya mbere na mbere baciye batanga kugayana baravyura Karimi baravyura Jeuri gusa kwera yitara nawe ndayizi ugateka cengenda gutora iryatana rero ujya mu petit kwera azi kwandika niki tugenda dukora ikindi gikorwa ndamutora turagenda turakora Turn Up. Okay, ikintu nagiye numva ngo cyatumye burya no munashwana wowe usanzwe n'umuntu gusanzwe wubaka umubiri muri ko murakorana n'abantu basumubira bwa ati ngaha ni wavyuri Jeuri turakorana oya Mamadu kosikomeze gusa sema tunda kunda ko nakatera imbere ndakunda ko nakatera imbere nkamufasha muri bijyamba ashoboye gusa urumva hageze aho umuntu umufasha gacitangura kuvyura Karimi kabona kari umuntu hatari Mamadu umva naho mwoshika deje umuntu umaze kuba uri nka boss wiwe ukamukoresha atakubaha tombwe ati akora ibi urumva aho ntitwohuza ariko vyagenze naho ubundi kandi jewe na Beda mundazi muravugana na Beda naho umaze nambwiye ati jewe amajwi yanje yafutemwo ndabihevye reka ngende gusa aho navuye mvuga ati kangende gutora wa mupeti wundi twikorana n'ujya mupeti ko umva bobo badashoboka cyane bareka ariko gusa ijya ndimo muri ko murarimba narigeze kumva ko vyaravuzwamo cyane yuko mwafuye ngo imistari we bashaka uririmbe gatonya okay we bashaka uririmbe mu gatonya kandi ndirimba ari iwawe kandi mu mavuga ati ngo ibintu uriko aririmba ngo kunuku urimba tuno tuntu kawaida Mamadu ndirimbo umuntu mutoye ukavuga ati reka ndamufashe reka ndamukura ndamushire hari reka ndamukura hasi ndamunduze hejuru je umva ivyo kutaririmba naho uvuga mu izina ryawe twe umva ijisho nashaka kwari kubabona bajye badogo bashitse handi hantu gusa baciye bavyura Karimi ntihaba ibintu byo kunyubaha umva kabida basinze kumaze kwibona umuntu uri kuramufasha ntakuba cyo kintu cambere kibabaza umva zanguvu zanje zose na cembo rumenga ndiko ndazimesura camvuga ati beka ndavyihoze kanje gutora yatarayini okay uraje murakoranye igikorwa kiraje murateguye igikorwa hajya ige ndirimbo mwayise gute cyandiri kire sinashaka ko gyashishura indirimbo iheze ige ndirimbo twayise Turn Up be Turn Up ni cyumviro cyazanye ndi cyumviro cy'umuziki ko twawukora no yakizanye cyumviro kige ndirimbo kuzana ati jewe iyindi ndashaka ko dukora iyi ndirimbo yitwa Turn Up cyumviro cyaza wakizanye bamita ijya refrain wumvise Turn Up wayizanye bamita Adieu Bazil Adieu Bazil no mu MC w'Imuyinga kandi azwi hama gusa indirimbo yose yanditse jewe nkuko yakubwiye yuko ndumwanditsi mwiza kandi ndabyizeye nivyo kuko hari izindi nyinshi twanditse ziri ahantu zibitse gusa mu minsi ziraza ako turashaka nk'umuntu atarumviriza ijya song ndashaka mucice ku gatonya twagiye duherehe duherenga ari kuri jewe turagiye you so sweet like potato I go make you say watoto I go fight for you like commando yeah
You so sweet like potato. I go make you me cause I want to. I go fight for you like commando. Yeah. When you come around, you make me shiver. When you hug me, you give me fever. Yeah, that's all. Oya ndashaka miza Paparazzi. Ushaka ibyo cyashaka kuririmba Je ndashaka kumenya indirimbo gusa. Ndayikurimbire yose. Never look baby at anybody. When you fall from I feel so mad. I will never make you feel so bad. You the only one in the audio. I'm gonna bring to my daddy. Oh, every day you change my mood. Paparazzi. Okay, kubera ki mwahisemo kuririmba icyongereza ama? Twahisemo kuririmba icyongereza. Impamvu twahisemo kuririmba icyongereza urabona n'ururimbo rurimi ruri international. Kandi twe ntidukeneye gukora ibintu bizoguma ngaha. Twe dukeneye gukora ibintu bizoshika kure, bizoshika handi, dukeneye gukora vya bintu bizoguma ngaha mu vyuve mwenye cyangwa bizoguma ngaha mu Burundi bakavyumva bonyene. Twe dukeneye gukora ibintu biri international. Kirenze ivyo kandi twebwe dusanzwe turabongereza icyongereza turacumva n'ururimi rwacu n'ururimi ruturi mu maraso. Hajya Paparazzi wo usanze wumva icyongereza sivyo ako hari ibintu Okay, ndashaka basumbwire akantu kame nk'umugani mu cyongereza. Ndakubwire umugani wo mu cyongereza. Umugani umwe mu cyongereza. Umugani umwe ushaka kumubwira umugani umwe mu Kirundi ubundi umubwire mu Gicyongereza. Umva ucyunsigura mu Cyongereza. Umugani umwe ndabwiye mu Kirundi. Umbwire mu Cyongereza. Mamadu. Okay, sawa. Ngira sokwe mu Cyongereza. Sokwe? Mamadu. Sokwe Mamadu. Mamadu, byo rikoze no sokwe. Nirebaza ntibasohega nabo barasokoza. Barasokoza. Sawa, busokwe mu Cyongereza. Mamadu. Abonye babongereza baje. Okay, Paparazzi. No. Cyakunaniye vuga ishuri cyakunaniye how ujumi. Kirakujanye. Cyakunaniye. Wari cyaraniye mcorana no mwongereza canjanya ahubwo. Okay, Paparazzi uri mu bantu kwanza twagiye turumviriza indirimbo yabi ya mbere waririmbira abademo ariko twatwumuzi nk'umuntu nta n'umudemo singuyu ngaha bakunze ba Sky Media Burundi ni nabandi ko ndamubeshera nta munsi umwe nigera mbona sheri wawe ko ukunda kurimbira abakobwa kandi atashira ufise atashira ufise rero cyashika intege mucenda cyamurondera gusa ariho ameze neza duherukana umbwira ko hari umudemo ngo wingidi ugira uzonyereke ameze neza afise ingidi mugabo ari kwishuri gusa ndakwemereye ko none wamugize umugore we ataranamyemereye toroye mama oya none wambuce sheri wawe kandi ataranakwemerera ni sheri wanje kweri anyemeye mama umudemo nyemera nanje baba ndamwemera umudemo nyemera twemerana zo mukuzanira mubone muramukanye abone ba amigo baramukanye abone ba Steve baramukanye ikibazo misi yose tubwira nkuko nyene nta munsi mwe turigiye tumubona umudemo arahari n'umudemo ameze neza Premier Boy ndamaze kumutwara ndamupresenta baridondora n'ibintu bimeze neza zomubona zomora kandi ndazi nzongayira jura sinkunda ibintu bimeze ntabi nkunda umuntu bimeze neza gusa harakabangana kubikiye naho ntanakumvuze uko nguri mu bantu bakoresha ituntu turaba ariko ndazi umuntu bahura na sazi mbona azokubwira. Okay bro, iyi ndirimbo mwayikoze kugira ngo izobashika mushaka kwe bashikana he? Urumva hari ibintu umva umwe wese afise ikintu cyitwa purpose, target. Our target is to be international, not only national. Urumva twetwe twakora umuziki kugira muziki wacu kwa mu Burundi hari abarimvyi benshi ba Fizo ba Sadbi bandi bajya kenshi nyeka sinzi ko bazicongereza sinzi ko bakizi usaba bo basi la plupart indirimbo zabo ziri mu Kirundi kandi ubiravye Tanzania baravanga indimi kugira bashike kure ba Fizo nk'ubu ubwi ati none Fizo na Sadbi nta kintu nacongereza bazi sinzi ko bakizi usanga atacho bazi kuko nacho baririmba bazi twatunini baririmba baby you are mine you are beautiful nitwa baririmba gusa musanzwe indirimbo bisaga uririmba ikintu hamwe n'undi muntu atari igihugu cawe azogitahura hamwe n'indirimbo yawe azofata lyrics yose nk'ikirundi gashaka ukirimbye gusa mu ndirimbo ujye muri Tanzania zobwira ati Rais Samia Suluhu birimba ibintu bisubiremo gusa nawe kubera ujya mu president wabo azicongereza bifise indirimbo ya Badmond cyangwa ya Premier Boy akayumviza ikamuryohera kwere ki bakunze kuvuga banze dukunda ivyi wacu twege ko ibyacu turabikunda kandi
nje gituma aproducteur bacu arabarundi twarabizeye sawa okay twagiye ngaho kuri ico nyene uririmbira abandi jewe ndirimbira basi abantu bose bo kwisi abanyagihugu bo mu Burundi Tanzania USA everywhere none kuririmbira abarundi bakabavuga ikirundi akabatacungereza bazi atacungereza bakunze muri rusangi benshi atacungereza bakunze kuvuga hariho imvugo bavuga ati ujana n'ubishaka jewe njana n'ubishaka kuko nabonye kenshi indirimbo nyinshi ziri mu Congereza zirahitinga nk'ubu benshi mu Burundi ugiye mu studio ndazi no kwa migwa arabaza bwa ati shaka indirimbo ngimeze nk'uku nuko kimwe kuri we base bati indirimbo ya alcohol ya Joboy ijya iri mu giki iri mu giki iri mu Kirundi iri mu Congereza gusa benshi barayikunda kandi nanje kwera bavuga ati mu Congereza ati you can have a mentor that you have never seen umva wogira umuhanuzi utarabona je kuno nkora nisunga umuntu cyangwa ikintu shaka nzomere ngisho kintu rero jewe sinzo kwishinga ngo Murundi bakunda Kirundi tugiye hajya hepfo mu Kibogo yari hepfo arakabari kitwa Kwangwabe akabari kandi ugiye mu kabari umva mu gatondo ushika mwijoro ni Kwangwa rugusa cyangwa indirimbo nyene za Diamond gusa none ari hepfo mu Kibogo na Giswahili bazi gusa indirimbo si Anglais gusa cyangwa Kirundi gusa namagambo totanga n'ukuntu basi nani yawe nyandiko yawe uko izoba imeze yanditse kuko hari ikintu nk'amavina ivina ituma umuziki woroha ku muntu no kuwufata kandi umuryohera rero byo muziki wanje ndakora basi universal international ibintu nk'ivyo rero okay abaririmbye mu Burundi batatu bakwemeza nabaye bariko barakora neza uko bwa sinoja kubazehe bajya bakera batakwera nyinshi naryo bazi wa mbere nemera nuko yari wiz designer mu gihe kuririmba ibigezweho wa kabiri ni nka Dondada Danilo umu ex member wa Best Life Music undi nawe uri nka Dramatic y'umwana bikora neza okay twagiye ngaha turi kumwe n'aba guys mugabo gusa urumva ko batubwira ko ururimi rugezweho ngo ari English ariko twashaka aka discussion gatonya hagati yanyu mwebwe nyene ku bwanyu akicongereza mugira ngo twemeze bari ko arabakurikirana tuganira kujana neza turaganira nyene turaganira mu turi batatu even you je ntaco nzi muraganira ku ndirimbo turiko turaganira ku ndirimbo shasha mugira musoho can I begin so yes. What to say is about our new song. We have 5 new songs that it will be dropped like the following month, so people can wait for them because it's a big banger, it's a big bomb. Just wait for them. Yeah. So you are talking with me or you are with your phone? Huh? Are you talking with me? I'm telling people. You say that we can speak something like in English, right? I told you to speak to each other. Each other. Yo, so bro, are you ready? Yeah, I'm ready. Yeah. So what news? What news? So we are drop. We drop. Drop them. New banger. Tell people to wait for them. Tell people to wait for them. Wait. So yeah, namaze. Okay, paparazzi none. Okay, icyongereza acyumvishije ngira ngo abariko baradukurikirana babumvirije ko ibintu bimeze neza. Paparazzi hari mu minsi heza hari ikintu Hero kiravugwa cyane wangu postinga ibintu bya sadara nini biga byari biki bro byari biki bya harabaye kwihenda hari umuntu yihenda hari umuntu yihenda gahubuka bya abantu barakunda gusupport mu bintu bibi harabaye kwihenda ndahubuka nibaza bitari ivyo ndahatarisha ibintu atari vya hatari haraba ku ruhande abantu basupportinga bambwiye ati kora ibi kumbe bose ngabari bafise mwinyungu je gusa nta nyungu yanda bifisemo harabaye kudekona kweri harabaye kwihenda arashize isoni gusa abantu umplaza nzogerageza kumwegera ndabenda musabe kigongwe kubera naradekonye narakosheje narakojeje kweri okay ni vyiza kubona ko wakosheje hamwe ikintu kakigira ukakabona ko hari ikintu wigeze kwihendako yes bakunzi ba Sky Media Burundi ngira ngo twaganiriye byinshi n'abantu bacu hari byinshi hari abantu byinshi tuzogera tuganira hari ikintu twagiye kubwira guhera uyu munsi ntitukirimba nka featuring ahubwo turi team ubu twitwa Soul Brothers Music. Soul Brothers Music.
ako paparazzi birumvikana kumenga icongereza sikirenga icongereza ari kirenga Soul Brothers Music that is English British bisigura Soul Brothers Music namusiguriye mzee urumva hariho ikintu bita nafsi mu Kiswahili nafsi urumva ni ame esprit rero twege musanzwe turi nk'abagenzi gusa ikindi basi ikintu kituri nko muri twebwe ariyo nafsi rero ubuzaba ikivandi ubu rero nyine twise Soul Brothers Music okay page yanyu maramaze kuyugurura cyane page yacu twaramaze kuyugurura ashobora kugenda ukaturondera Soul Brothers Music okay abakunzi ba Sky Media Burundi supporting aba boys bacu kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza ngira ngo no gutumira kugenda kuraba iyi ndirimbo yitwa Turn Up ni indirimbo imeze fresh indirimbo itambitse indirimbo kandi iririmbitse iryoheye amatwi no uvuga ko ni indirimbo yaje yerekana ko hari itandukaniro baje kwerekana muri umuziki w'indundi boys nashaka ndabashimire kuri kano kanya urakoze cyane Mamadou ngira ngo tuzongera tuganira nakandi kandi bazo ko nina batumira ku muzozo tuzongera tuganira tuzoza kumutwara kwitaho okay guys reka nongenda bashimire mege mwafashe kano kanya kugira ngo mukurikirane kino kiganiro yari kuri Sky Media Burundi animateur wanyu Madublo aka WTOG behind camera nk'ibisanzwe mwari kumwe na Amigo Pictures ku kandi kanya ciao ciao